nyamukuru y'iyi nama yinjira mu mugambi wari usanzwe uri kurakorwa n'ishirahamwe ABS mu mugambi witwa Nyumviriza. Ni umugambi waje gufasha kubera twabonye yuko hariho umugwi w'abantu kumbura umenga ntibitaweho cane, baca bashaka ingene bokora kugira ngo nabo babone ingene bokira. Abo nabo n'abantu banywa canke bakoresha ibiyayuramutwe. Rero uyu munsi y'inama niyo kugira ngo turabire hamwe kuko mwavyumvise mwabibonye. Ni inama yateguwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu ntumbero yuko tworabira hamwe, twofashanya mu kuraba ingene hoba imiti ishobora gufasha kugira ngo abo bantu bave turabe ko boshobora kuva mu bintu vyo kunywa ibiyayuramutwe. Muri uwo mugambi Nyumviriza hariho ibikorwa bikorwa n'amashirahamwe abiri. Harimwo ibintu vyo guhimiriza abantu basanzwe banywa ibiyayuramutwe n'ugwaruka kugira ngo baturabe yuko bobihagarika. Hariho rero n'uwundi mugwi usanzwe uri kurakora kugira ngo ufashe abasanzwe banywa ivyo biyayuramutwe mu gihe bagize ingorane. Nivyo dukora. Hariho abo bafasha abo babinywa iyo bagize ingorane kugira ngo babafashe mu bijanye n'amagara, ariko kandi hariho n'ivyo vy'uko hariho umugwi nawe ujejwe guhimiriza abasanzwe babinywa n'urundi rwaruka kugira ngo turabe yuko vyogabanuka. Iyo miti izofasha cane kubera abazoba bemeye, mwavyumvise yuko babivuze kare, siyo bazoha abantu ku nguvu. Ni imiti bazoba niyatangura izofatwa n'uwuvyifuje. Izohava ifasha rero uzoba yavyifuje ushobora kuva muri vya biyayuramutwe arivyo vyahora bimugenga, kugira ngo ashobore kuba umuntu asanzwe nk'abandi, ashobore kubandanya akora ibikorwa vyomuteza imbere.